no munsi icitwa Burundi Film Academy bongera gutanga impamya bushobozi canke urupapuro rushimangira ubumenyi bamaze imisi baronka sibwo bwa mbere bibaye mbere ndibuka yuko n'ubushize vyabereye mwa kino kibanza ino akaba ari promotion igira gatatu igiye gukora canke gukorerwa uno mugigwa ni muri ya ntumbero n'ubundi yo kubandanya igisata ca sinema kigarukirwa kugira cane cane abakirimwo babibemwo bafise ubumenyi nazo ndoto n'igihugu cacu kiba gifise kugira abantu bafise ubumenyi mu bintu muri ryahangiro n'ubundi riba rihari ryo kuvuga ngo reka ibintu bikore ababizi reka ibintu bikore ba abantu bashobora kugira intererano batanze ku gihugu numva twobaha kaze abari hano ubona yuko ari birori byatewe iteka na bamwe mu bantu tuza kubwirwa ariko kandi dutangira dushimira uburongozi bwa RFM ubona buri hano DH Telecom nabo nyene sinzi ko barashika ariko bari hano uburongozi bwa Fresh Company n'abandi tuza kugenda twumva ariko nkuko vyama bikorwa n'ubundi mu gihugu cacu akenshi dutangura ibikorwa twishize mu biganza vy'Imana reka tubanze dusabe umwe muri twebwe umwanditsi mu binyamakuru yitwa Libatro Fridolin abanze dushire mu biganza vy'Imana imbere yuko tubandanya n'ibindi biza gukurikira murakoze arakoze cyane Fridore imbere yuko n'umusi dukubita tubangura nakanya nikabari kanini cyane imbere ko twakira umurongozi wa BFA ndabasaba mubanze mukomera amashi bana abantu bona yuko baberewe cyane namwebwe muyiye kabiri wow biryoshe cyane kubona duhurira mu manza nkizi ukabona abantu baraba luke zabo barabimerita n'ikintu kizima cyane naco nyene umuntu atobora gukenguruka gose nibaza yuko uko bashajije uburyo basa no mu mutwe ariko bimeze ibi biratanga icizere yuko ejo ikintu citwa cinema hano hantu kizoba ari ikintu gitomoye gisa neza namba dushobora kuba haboneka ama promotion zimwe zigasohoka ugasanga zirimo abantu barenga 200 n'abandi barenga hakaza n'izindi ubona yuko ni n'ikintu cyo gushima kandi duhiriwe duhishije si ikintu kigiye guhagarara uno munsi twizera yuko kizobandanya nkuko tuza kubyumva tudatevye twakire umuyobozi wa BFA yitwa Iradukunda Libat ni waza no kutubwira ibindi vyisha amashimeshi Miriwe neza ndabaramukije amahoro y'Imana nongera ndabashimira cyane kuba mwashoboye kugera hano shimire cyane umuntu wese yagize akigoro muri bino bihe no kwiyunguruza bitaba byoroshe ariko mukaba mwahashitse kongera tunashimira n'abandi bakomeza baza turabitahura cyane ubu biragoye ariko ni byiza ko dutahurana abashitsi karibu nshimire cyane abashitsi bamaze kugera hano bari hano iruhande rwacu no mu mpande dushimire cyane ama media yamaze kugera hano mwakoze cyane dushimire n'abapartenaire bacu nkuko tuzagenda tubivuga turi kumwe ko Burundi Film Academy ntiki kiri kintu cugaye kiruguruye cyane ku buryo tuba dufise n'abandi bantu dukorana iyindi migambi kugira dushigikirane dushimire kandi n'aba membre ba Academy promotion zagiye zirengana turabona ko hari bamaze kuhashika yaba promotion ya mbere n'iya kabiri tubashimire cyane ndetse n'aba productrice bamaze kugera hano tubashimire gose n'abandi bose mwaduteye iteka ryo kuba muri mwa kino kibanza turabahaye ikaze hama niteka ntangere ryo kuba no munsi twongeye gukoranira hano mwino sare ndavyibuka haraheze imyaka 2 biza no gutangura vyahereye hano nyene ico gihe nta muntu numwe twari dufise ico gihe yari no ntebe y'imbere n'abari imbere buzuranye vyiyumvira atagihobwa na kimwe bafise barakora ariko uno munsi kuba hari abandi bantu baje tukaba tuvuga dufise abamambre ni ikintu gikomeye cyane dushimira Imana natwe ubwacu tukanitera n'intege kuko biragaragaza neza ko na vya bindi byinshi bikiri mu mutwe
bishobora kuzoba realite, bishobora kuzoba impamo. Rero ni iteka rikomeye cyane ryo kuba uno munsi igikorwa cyatuzinduye, ni igikorwa kimenyerewe muri Burundi Film Academy. Turafise umugigwa uko amezi atatu aheze turiko turakurikirana abanyempano, turagira umunsi mukuru wo kugira ngo tugaragaze ivyo bari bamaze iminsi bariko barakora, dutonda atawe twabwiye, nta n'umenya nuko ariyo tugiye. Nkumbure n'aba bari hano hari gihe bagenda abantu batazi ngo babagiye, ukumva umuntu ngo jewe burya kuwa kabiri siho mbandi, kuwa gatanu siho mbandi. Niho munsi wo kugira ngo tumenye ibanga, tumenye amabanga yaho tuba turi, twerekane ivyo tuba turimwo. Rero ni umunsi rero ukomeye kuri cyane aba bari basanzwe batonda muri Burundi Film Academy, bariko barakurikirana novuga ngo ivyigwa, sindavyita ivyigwa, turiko turahanahana ubumenyi ku bijanye n'igisata ca sinema cyangwa umwuga wa sinema muri rusange. Rero tuza gukora umugigwa wo kubaha impamya bumenyi, novuga certificat. Kare nivyo bavyita diplome, mugabo nibaza ko certificat ari igezweho, ngira ngo n'abahejeje secondaire nibaza ko diplome itakibaho. Ni certificat ni ikintu gikomeye. Rero ariko still ndakunda kuyivugira nti certificat ni gihamya, ni ikintu kiza guhamya ko abo bantu mu by'ukuri baronse bakurikiranye ivyo vyigwa, baronse ubwo bumenyi, ariko sibwo bumenyi. Ubumenyi buri mu mitwe yabo mu byo bagiye bakurikirana, ariko uwo mugigwa turawukora kugira ngo tuvyereke amakungu, tuvyereke isi, bamenye ko ico kintu cabaye kandi gihari kandi kigikomeza. Nkumbure niba tuza no kuba duhagarikiye kuraba abantu babimenye, ntihagire uzosubira guta umwanya no kujuragirika ngarika araza muri academy. Nuko rero nongere nibutse abantu baje hano muri hano n'abaza kudukurikirana aho biza guca hose, Burundi Film Academy niki ni kigo sishure, ni kigo kijejwe novuga ngo gukurikirana abanyempano. Ninaco gituma muri academy nta mwigisha ariyo, habaho umucoach cyangwa abacoach, kuko coach si umuntu abazi byose, ahubwo n'umuntu afite experience yo gushobora orienta neza ingabirano y'umuntu. Rero twebwe rero ico kigo cyashize imbere umugambi wo gushobora gufasha abanyempano batazi uburyo bushobora gutumbereza impano yabo, kugira ngo bashobore kuronka n'ubumenyi do base mu mwuga. Uko kare hariho ijambo naje nsanga muri sinema hano bavuga ngo n'amafilme yo muri quartier. Amafilme yo muri quartier, ako kantu karavugwa mu nyuma narumva umenga karanyagresa, mugabo naje gusanga byari ibyo. C'est-à-dire quoi, ni abantu bakora ibintu ariko ata kintu na kimwe babizi ko babikora mechaniquement nkuko babonye n'abandi babikora, bimita abandi. Rero niki kintu twashatse duti no, il ne faut pas kwimita abandi, ahubwo tushireho ubumenyi, umuntu akora ikintu azi neza ko ariko gikorwa, apana kubera ko yabonye na naka ariko agikora, ko nakashobora kuba ariko akora ikosa we nawe ukaza uryuhirirako ukibaza ngo niko kigomba gukorwa. Rero ni muri yo context twashimye gushira imbere ico kintu, kandi ntikigarukira gusa ku gutanga ubumenyi cyangwa kungurana ubumenyi, gifise n'izindi volet zigamije kwiterambere rya sinema muri rusange. Ico novuga ngo gikomeye cyane ni nica, ahubwo kuko nyuma yo kuba umuntu turi abanyempano, kuba tuzi gukora ivyo bintu, dukeneye kubaho, dukeneye kwiteza imbere, dukeneye guteza imbere imiryango yacu, dukeneye guteza imbere igihugu cacu. Iyo rero n'ikindi volet iri nyuma, ariko iyo ntikunda mu gihe hatariho abo bantu bari professionnel, ntibiza gushoboka ko nibo nyene baca babikora. Rero niyo ntumbero n'ibindi byinshi wanashaka si nkirigarukira muri academy. Turakorana n'andi ma societe, n'andi ma entreprise n'ibindi bigo nka Festicable. Uno munsi Leonce Ngabo yafatiriwe cyane bitewe n'ivyo yararimo, murazi yuko muri izi bintu byose ariwe akunda kuba turi hafi. Ni kigo dukorana, hariho n'abandi ba partenaire batandukanye tugenda dukorana, nka novuga ngo nka umugambi wa Pasake wahora uri kurakora, wari umaze ikinini uri kurakora. Nibaza ko numwe mu migambi nayo nyene yagiye idufasha kugira ngo dushobore natwe bw'ubwacu aba coach kungura ubumenyi, kugira ngo turonke natwe dushobora kuja gutanga, kuko iyo migambi usanga kenshi abantu baza ku beneficia ayo ma formation ari bake par rapport y'abantu bakeneye ayo ma formation. Basanga rero bari vyiza ko
abo bantu ba beneficie ayo ma formation bashobora ku accessinga abandi bantu bataronse izo formation kugira ngo nabo basabikanye utwo duke tuba twabonetse kuko burya ngo insorosoro igwirije. Nuko rero turi hano rero ubugira gatatu kugira ngo dukore uwo mugigwa kuri no ncuro tugomba gusohora aba laureat bashika kuri 25 biyongereye ku ba mbere bari 41 abagira kabiri bari 33 ku muntu yize muri primaire ateranije arumva neza yuko igitigiri gihakwa gushikira ijana niba kitarenga yakwa gushikira ijana. Ivyo mba niko navuga abantu twashoboye guha ama certificate ariko si bose baba bashoboye kuronka ama certificate kuko hariho abo bidakundira nkumbure n'abadashobora guheza ayo mezi atatu ariko nabo kandi tubaharura mu bantu bahaciye bafise ico bazi nubwo bataba bararangije. Rero nagira ntera intege rero bano bantu abo bantu 25 tugira duhe izi mpamya bumenyi arizo twita certificate. Mwarakoze mwariteye iteka mwebwe nyene ryo gutangura ikintu kageza uriya amezi atatu uri kuratonda ahantu kuwa kabiri kuwa gatanu ugasubira indwi gahera ukwezi kugahera amezi abiri agahera atatu byerekana neza ko ufise ico ushaka urafise inyota hari ikintu ushaka gushikako hari ikintu ukeneye. Rero ndabateye ndabishimiye novuga ngo abari hano bamfashe tubakomera amashi. Vyonyene no kuba munabitahura ko bikenewe ni ikintu gikomeye cyane manza gushimira umuntu kuko uyu mugambi ugitangura wamengana umugambi nyene w'ubusazi nubwo bitaranahera wamengana umugambi w'ubusazi kuko ntivyumvikana ko umunyemana arinda kwiga ibintu kandi ntituvuze ko umuntu yavyiza ari wacu aba the best ariko uko biri kose niba mufise aya makamera ngaha n'amatelefone nibaza gatanu imwe iri mu Kirundi sobanure ko bijya bintu mwize muri primaire no muri secondaire biriko birabafasha kugira mu manipule telefone zanyu. Ubumenyi ni buri kimwe uri intervena uko tugenda kose twavyanka twavyemera ni buri kimwe. Nico gituma rero turabashimiye. Hama muri ubwo rugendo rero tumaze imwe iyo misi cangwa niyo myaka ntitwabuze intambamye twagiye duhura nazo ntitwababesha ngo vyari yakwari gusemagura amasoro oya ntivyari ivyo ariko nubundi sinje kubabwira intambamye twahuye nazo kuko jewe ndumu optimist nirabira le sens positif y'ibintu. Ibibazo byose twagiye duhura navyo dushimira Imana ko yadufashije tukagenda tubisirimonta bimwe tukaba tugeze ino saha tukiriho Burundi Film Academy icitwa iryo zina. Ico reje nico kinshimisha kuruta nibindi byose nayo intambwe mizozo ukiri mu isi itegure guhangana na zaho kuko nta namwe uzozihungira natwe tuba twiteguye umunsi ku munsi ariko cyane twishimikije Imana yo iba yaratwensupiye kino ciyumviro ikaduha navuga ngo l'esprit yo gushobora gucreate ikintu tukakibandanya noneho tukagishira no mu bantu bakacakira. Ntimwibaze ngo nubuhinga ni Imana ibiri kiravyikorera naco gituma ni nayo twizeye ko izodushikana no kubindi. Hama kugeza ino saa turamaze gushika ku bintu bitari bike ubu tuvuga ngo urabona urumva turamaze gushika ku bintu bitari bike turamaze gusohora abo bantu kandi iciza cabyo abo bantu nyine tumaze gusohora baramaze guca batangura gukora ibikorwa byo muri career of course na mafilm turamaze gukora baramaze kubonyene ubwabo baramaze kwikorera amafilm agera ku 8. No kuvuga ngo film 8 ni mwamuzi filme icari cyo n'ubugitegurwa n'uburyo ikorwa muraza kumva neza yuko ari ubutwari. Film 8 ntituza kubesha ngo nizihe hariho yitwa My Family Series benshi barayibonye, Behind a Smile iyo barayibonye, Daddy wanje baheruka kuyibona, Backside irikira rengana, hari n'izindi rero ziri muri novuga muri post production, hariho Face Love, hariho muri umunanje, hariho Feu Rouge n'izindi nyinshi. Birumvikana neza yuko ntabwo turi gusa mu byo ngo twankadre byonyene ahubwo turiko turakora kugira ngo ino industry ikitwita industry cinematographique gishobore kujamo abandi bantu bagwira ari benshi bafashanye n'abasanzwe bahari guco tumuvinge kuri ico nkunda kwita positive revolution. Hama mu kurangiza rero turafise imigambi dutegura gukora, turafise n'imigambi dutegura gukora si gusa kuri no ncuro kuva dufise abantu bugira ufise abantu imigambi cikunda kare hari n'abantu bakunda nkumbure nuko ntakunda kubimenya ariko wo vyibaza ti none aro abantu bazigisha kugeza ryari muzigisha ama promotion angahe hanyuma mubigishije alors no ntabwo twebwe dukorera cyane kuri iki kintu encadrement nico twabonye ari prioritaire
do base kugira ngo ce twuhirira kwindi migambi. Ni ukuvuga ngo rero kwegeza ino saha hariyo imigambi turiko turagerageza na cane ko novuga ngo industrie cinematographique y'u Burundi irafise ingwara ikomeye cyane ari ingwara yitwa le système ya distribution y'amaproduit yacu. Tuvuze système ya distribution tuba tuvuze isoko, turakora bakadukomera amashi tukamamara tukaba abastar ariko inoti ntidukorako kwamamaraho baratuzi ariko inoti ntidukorako. Nico kintu rero turiko turagerageza kwigira hamwe n'abapartenere batandukanye. Nico gituma mubona tuba tutari twenyene tuvuge ngo abo bose bari ngaha barabo muri Burundi Film Academy no ntibishoboka twe twenyene. Nico gituma turiko turiyambaza abandi bapartenere bafise ivyumviro baba visionnaire bakomeye cyane kugira ngo dushobore kungurana ubumenyi, dushobore gufashanya kuko ibi bintu ntibikorwa gusa n'amasengesho gusa, bikorwa n'amasengesho afatanye n'ibikorwa. Nico gituma rero mubona tuba turi kumwe n'abapartenere kugira ngo dushobore kwigira hamwe uburyo ico kibazo twoshobora kugikemura, kuko nabo bariko barakora no mafilm igihe kimwe bazocika intege mu giyo système de distribution itazobaho, bizorangira dusanze kwamamara ata amafaranga bizana duce tuja kwikorera ikiyede tubivemo, ko tuzosanga umuyede aturusha amahera. Rero ni umwe mu migambi turiko turashira imbere, twizera neza yuko muri uno mwaka nyene atagihindutse tuzotangura tuwulance. Nkumbure twemvite n'abandi bose saba muri academy gusa, twemvite n'abandi bose bari muri cinema mu Burundi n'abari no hanze muri diaspora bashobore kudushigikira kugira ngo dushobore kwerabora ino systeme ya distribution mu buryo buri local, hanyuma twevoriwe kuko je nizera neza ko mukurira uhera ku ngazi ya mbere n'iya kabiri udasimba usimjije utabuka amaguru. Muze mubigerageze mwumve. C'est comme ça. Alors nuko rero nagira mperaheze mvuga nti nta majambo menshi yo kuvuga, reka tureke ibikorwa bihabe biba ari byo bigira ijambo cyane. Nsaba ko abantu abarundi abanyamahanga n'abari muri diaspora, no kuvuga ngo abarundi bari hanze, mushigikire imigambi y'abajene b'abarundi, mwumve ko murajwe ishinga no gutera intege kuruta guca intege. Igihugu cacu gikeneye abantu bubaka, ntigikeneye abantu basambura. Twese tuje kuri gahunda, niba ari jambo rikuvuye mu kanwa riba ririza kubaka, niba ari gikorwa ukoze kiba rikiza kubaka, kuko siranda ubeshe abarundi turafise ikibazo cuko abubaka ari bake, abasambura bagatera bagwira bavuka. Nico gituma rero nagira nsaba iyo esprit ije mu bantu twige kubaka no gushigikira abariko barakora imigambi runaka. Mvuge niyo uwo mugambi utaba wewe wumva wo ushigikira, basi ntugwaye uko ntawamenya. Nuko rero reka kubicisha amajambo, reka mpereze kuri citation y'umukinyi akomeye cyane mu kuva muri Hollywood yitwa Denzel Washington. Niyo yavuze iri jambo mu gifaransa ati si tu traînes beaucoup dans un salon de coiffure, tôt ou tard tu auras une coupe de cheveux. Merci. Twagira duce tubandanya duhereze, twagira ce duha akanya nyakubahwa hano mu bubamfu bwanje kugira ngo agire nawe ico ashikirije, na cyane ko uno mugambi uja gutangura yarawumenye ndetse aramaze kushigikira mu buryo bugaragara. Twagira rero duce tumuha akanya nawe agire akajambo adusangije, gutyo ibirori bikomeze kwegera imbere. Murakoze. Mushinga ntahe ibe userukira Burundi Film Academy, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, hamwe mwatewe iteka no munsi kuba muri abahava baronka urupapuro rw'impamyabumenyi. Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana n'ubumenyi. Ndanezerewe cyane ko natewe iteka n'abo twagendanye tukaronka ubutumire n'ikibanza baronse hano. Hanyuma bavuze ngo ngire ico nshikirije, sindi umuntu akunda kuvuga amajambo menshi, umuntu
ibintu ari pratique cyane gusumba amajambo, ariko icambere iki gikorwa jewe narakimenye kikiri mu ntango, hama ndemera ko personnellement nzogishigikira, kandi ndemera ko naho nkorera ko tuzogishigikira. Nico gituma rero maze kubona ubutumire bwiwe navyemeye atagahato, hama tukemera amaprograme yandi yose umuntu yari afise turageza aho yarageze, turaza muri iki gikorwa. Rero iki gikorwa nico gushima cane gose, kubera ni igikorwa gifise uruhara rukomeye, na cane cane ko mwino minsi murabona ko iyi twita industrie culturelle yacu et créatif iriko iraba éveillée, iriko iravyuka cane. Murabona ko biriko birabira gose, mugabo uko biriko birabira gose bitaronse une bonne orientation, bitaronse des bases solide, ni ibintu bica bimara umwanya muto bigaca biduca mu myanya y'intoki, kandi ahandi mu yandi mahanga ari ibintu bikomeye. Ku vyigwa tumaze gukora canke bimaze gukorwa, hariho aho iyi industrie yaba industrie cinematographique yaba industrie musicale usanga bifise uruhara mu iterambere ry'igihugu gusumba amaempo. Uvuga asanga ibi vy'amadroit d'auteur vy'abanyempano birinjiriza igihugu gusumba Aubert. Iyo bigize une bonne orientation bikagira un cadre nziza. Rero niyo mpamvu jewe nankuraja Monsieur Libert kwi initiative yagize yo gucréer un espace où aba jeunes, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui se lancent dans le métier bagira des bases, des principes de base pour s'orienter. Murabona ko muri systeme yacu y'ishure hariho ibitarimwo, muri secondaire ni hake bigisha cinema, nta naha hari d'ailleurs mu gihugu cacu, no muri université biba biri muri ya faculté nini yitwa communication. Mugabo uronse ce genre de formation ugira amezi 3 ukagenda ku mugoroba inyuma y'ibindi bikorwa, hama bakaguha des principes de base, usanga ari ibintu bifasha cane igihugu, bifasha cane iyo systeme. Nkuko yabivuze kandi ubu ntibirahera, naje nahora nja mu atelier de formation y'ivya cinema canke mu nama zindi, bagaca bavuga ko hariho le cinéma du quartier, niko vyitwa. Mugabo si tubonye hariho un jeune qui pense à donner ses principes vyafise, ntabaha bien sûr byose bikenewe, mugabo la portion abaha kabafasha orienta neza impano yanyu. Nimba ari uwandika akaba afise des principes de base zo kwandika, nimba ari kamera, nimba ari monta, akaba afise ces principes de base de montage, d'étalonnage, tout ça. Ni ikintu co gushima cane, mbere mumfashe tumukomera amashi. Ni ikintu rero co gushima cane kandi co gushigikira. Niho nababwiye ko je maze kumubona, mwese muribuka ngene yaje brusquement, twese twagiye tubona un jeune qui se lance mu bintu, kazibona ariko araboneka. Nibaza ko mwese iyo ntahevre muyibona ngene yaje, twagiye tubona umuntu akorotse byari umenga biraryamye, ukazibona ariko arakora utuntu. Je naribaje uyu muntu nuwahe, mugabo ndamurondera turamenyana, hanyuma naramwemereye vraiment kumushigikira, haba mu maide, mu vyiyumviro. Urahora aza kundonera personnellement ati ndagukeneye twicarana amasaha 2 tutagira tuvuge ibindi, tuvuge son métier, tugira tworientane, anyoriente nanje ndamoriente. Rero ndamushimira cane, kandi
nukuri uko dushoboye muri Menya Media, je nkorera muri Menya Media no muri RFM, narakoreye cyane kandi no muri PASAC, nibaza bagize amaformation muri PASAC, nibaza ko ari visage mwabonye gose cyane. Rero tuzoguma tumuri hafi s'il y a un projet qui est là, s'il y a un soutien qui est là, un appui, nawe akayibénéficier ko parce que afise initiative. Kuko au niveau yo muri Menya Media turakorera cyane ma initiative y'abajene nk'uko umuntu akayashigikira na le projet PASAC niyo mu ma orientation manini yari ifise ma axe, harimo axe yo gufasha le renforcement des capacités, harimo axe yo gushigikira abantu bafise ama initiative haya. Rero ntabarambiye nabwiye ko ntakunda kuba trop long mu majambo. Turamushimiye cyane kwiyi initiative, iyo ni jambo rya mbere. Ijambo rigira kabiri, turamuteye intege nabo bikorana bose abandanye. Ndazi ko ari umuntu w'umwete mwinshi, yaba abajene bose bafise umwete nk'uwafise yoje imbere, abandanirize ahageze. Hama ikindi ijambo rigira gatatu ryo campereza ko nagomba gukeza mwebwe uno munsi muronse urupapuro, iyi certificat muzoyikoreshe utilement, ntibe iyo kugara, ntibe iyo kuvuga ngo ndafise diplome gusa. Twese onana de diplome twarazibitse nka valise. Jewe personnel basenda nayirotira, iracari mu Université y'u Burundi. Diplome yanje ya licence ntayo ndarotira ko ntaco ndiko ndayikoresha. Rero ikiba gikenewe c'est la vie active, niyo mpano yawe ikomeye, niyo yo kubyaza umusaruro gusumba les papiers gusa. Nkuko yabivuze, kuja mu ishure biradufasha gusoma ico gifaransa, biradufasha gusoma ico congereza, biradufasha kwandika ayo projet mu gifaransa tukayasumeta ku babaye, biradufasha kwandika ayo projet mu congereza, biradufasha gukora la gestion biradufasha kuguruka ubwenge, biradufasha kuja kuri site turondera ko ubumenyi, canke kuri site turondera ko ababaye, canke kuri site turondera ko ivyo turondera ko ni ubumenyi. L'école niyumvira je ifasha ikintu kinini, ni ukugura umutwe umuntu hama akagira des orientations. Ishure ntimaze, ishure ni guha ubuzima. Twazanye umuformateur international, tu dois suivre ingene bagira étalonnage internationalement. Ndazi ko abanyeshuri ariko arigisha babibeneficia ko ubwo bumenyi yaronse. Rero abanyeshuri buno munsi umuntu umwe kubona bisaba abanyeshuri mbona harimo de grande dame, de grande hommes, ariko ibi mwaronse bibafashe gukadira neza umwuga wanyu, bibafashe korienta neza ubuzima bwanyu. Kuko hari umuntu ahitamwo umwuga ugasanga ni son pays, ni son quartier, ni sa famille, ni ses parents nta numwe mutahura, bakabona ko ivyo bintu urimwo ari ubusazi, sivyo bitagira, bakavuga bazi ivyo bintu bizogushikana hehe. Je ndibuka nkitangura akazi barambaza ivyo bintu vya Menya Media bizokura yiki. Umu stagiaire, j'ai fait un stage pendant une année irenga, bakavuga we ntukomeye neza, parce que j'avais fait ivyo kwigisha muri Université y'u Burundi. Je suis psychologue de formation, mugabo je fais la gestion là-bas d'une structure culturelle. Urumva ntibijanye biri gutyo, ariko nk'ubu aho ngeze numva ko ata kindi kintu nakimwe noja gukora uretse ivyo nyene. Rero impano wiyumvamo kujya wiyumvamo uronse ingene ukivomerera n'ubwo bumenyi niyo formation, je vous encourage kubikora. N'abandi bose bari ngaha, faut chercher d'autres formations. Nk'ubu urumva mugiye murafise ama principe ya cinéma, nivyo allez chercher andi ma principe ya gestion, allez chercher andi ma principe ya entrepreneuriat. Ko ntushobora gukora cinéma utazi entrepreneuriat, ushobora utegeza kubizi. Murondere ubumenyi muri entrepreneuriat, murondere ubumenyi muri
mu by'amafinansema, ukamenya kurondera ababaye, ukamenya kurondera abagusutena, n'ibintu byinshi, ni package nini ariko ni bukebuke kandi ntubironkera rimwe. Abarundi bavuga ngo ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, ni bukebuke. Nka je nk'ubu maze iminsi ngira formation sur la gestion des projets, hama maze iminsi ndondera n'indi formation sur l'évaluation des projets, hama maze iminsi ndondera n'indi formation sur ibindi kugira ngo twatundi nongereko n'utundi ejo muzosanga ndi umuntu yitwa expert international kandi ntigeze nja muri université uca ubwo expert. Uyu ndamukunda cyane, afise un bon contenu, si publicité ndiko ndamugirira, afise un bon contenu, afise ibibazo vyiza ariko nabibwira na boss wiwe, afise nyene yorienta son contenu journalistique, agakura ukadusanga bavuga ngo diko ngo ari hengo c'est journaliste culturel ngo akomeye. Urumva kubera iki agenda arongera ko utuntu duke agateba kaba big, agateba kaba un expert. Je nafise umuntu murambaza numu expert pour le moment, agenda presque vraiment ibihugu byose, kida mu Faransa, Allemagne, Senegal, Burundi, hehe. Hama nkasha nabaza none uko tuye comme ça, ugaca mbwira ati urazi ko ata diplome ya secondaire mfise, sinahejeje secondaire, mugabo mu vyakora c'est un expert international. Rero ndabipfurije kugira iyo ouverture au monde, iyo ouverture y'ubwenge, bavyita mu ijambo rimwe n'iryo ngira mperezeko, bavyita changement de mentalité. Mugire vraiment un changement de mentalité, kandi changement de mentalité kubizera na Bibiliya irabivuga mu Baroma 12 verset 1 ni kwivuga ko havuga habaho dukwiye kugira ubwenge, à l'esprit change. Siko ngo bene data nkunda ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu bibimaze byera bihimbare Imana, niko kwikorera kugira ikimaze un changement, sivyo? Mugire rero un changement de mentalité, mugire un changement positif nkuko yabivuze. Nuko reka ndeke kubarambira, ijambo ryane ndarigezaho. Murakoze, Imana ibahezagire. Tumushimira cyane, avuze ibintu byinshi nanjye byankozeko. Nimwe mu barezi beza namenye, singiye kubivuga ngo nuko nanjye yaramvuze, imba harona kanura gatoya siyo biziko semu ruhara mu meza kireka amaze muri RFM niko ndacurisha ubumenyi stagiaire nyuma y'ivyigwa nari stagiaire kigana. Numwe mu barezi beza namenye n'umuntu afise ubumenyi butangaje, kandi numwe mu bantu batanga intererano ikomeye muri kino gisata ca cinema, kuko nkuko yabivuze bakora ibintu byinshi biciye muri Passage, bakora ibintu byinshi biciye muri Menya Media, kuko kandi akaba n'umwe mu nkingi zikomeye za RFM. Ndagushimiye cyane kuri byinshi n'ubundi busangije bagenzi banje n'abanyeshuri bagiye gusohoka hamwe n'abantu bari hano n'abantu baba bahari. Mbere yuko dushikira umugigwa nyezina wo guhabwa zamuhamya ubumenyi, siwe wenyene turafise n'umurongozi wa Fresh Company nawe nyene arika ze yuko shikirije nk'umwe mu bantu n'ubundi bafise gukorana kwa na FA. Murakoze. Watanze amazina nitwa Aaron Niyibitanga. Ndaryohewe kuba hano hantu. Liberty yarantumiye na mugenzi wanje, umuntu twakoranye kuva kera cyane gose, kuva tukiri abana ntumenya ejo bundi kuva kera cyane gose. Rero arabizi dusangiye passion mu bintu bitandukanye. Rero yarantumiye kuva kino gikorwa, ndavuga ati rifo ko ndahaba nkamushikikira tugatera intege, kandi asanzwe ari no mu partenaire. Hanyuma asanzwe nkuriye Fresh Company Group, ni company ikora ibintu irimo ibintu byinshi cyane gose bitandukanye, byinshi biracyari mu mutwe, ariko mu bimaze kuza kumugaragara harimo Fresh TV. Rero Fresh TV atari bake barayizi, ni ifite ama project menshi cyane gose, atari bake mwamuyitura kandi vraiment murakorana neza. Rero ibyo turabishima kuba batwiyumviriye ko
rero ikintu cya mbere numva novuga numva notera intege Libat nkamubwira ati courage mu bisanzwe bino bintu avuze bino bintu yatangije n'ibintu bikomeye cyane gose je ndamwibuka long time ago yarabivuga turiko turatera inkuru guca bisanzwe ukamenya ni nk'indoto ariko right now turiko turabibamwo muri turi muri reality biraryoshe cyane gose ikintu kiri mu mutwe kikazoshika kigashika ku mugaragara abantu bakakibona rero ibyo bice bidutera intege n'abandi bantu bashaka kuba bafite andi maproject kanaka cyangwa ibintu biyumvira mu gihe uri kurimbira ibyo bintu bitangure ubona impera yavyo niko abahinga bavuze ngo iyo utanguye ikintu gitangura umugabo ubona the end ya kijya kintu rero nawe yabitanguye kera cyane gose avyiyumvira naye nari umuntu asanzwe sije byiyumvira umugabo kubera nyene usanga turi mu buzima butandukanye usanga urabihagaritse mu agaca yisanga mu bindi bintu ya nere karabivuga ati ngo sibyo yize naje ibintu ndiko ndakora sibyo nize ndi mu bintu bitandukanye ndi muri business ndi muri ibi vyama film making ariko ivyo byose nta nahamwe bihuriye n'ibintu nize ariko byose kubera burya bumenyi ugenda uratora Libat niyo yavuze ati turakoresha telefone muga nta telefone iri mu Kirundi dufata bijya twize mu ishuri bigaca bituzana ahandi hantu rero ndumva notere intege umuntu wese afise ikintu yama yiyumvira mu mutwe atarashikako kugishira mu ngiro gufata umwanya munini yagende umuntu aba baranzi niyumviriye ikintu ubwo nyene bashaka cenda gikora ubwo nyene kwanze yuko ikintu bitagikoze biragoye kuzogishika biragoye ko ibintu bizoguma mu vyiyumviro gucyo nyene tabishira mu ngiro rero by'ukuri numubwiye ati courage kandi natwe nk'abagenzi bamukikuje nk'inshuti n'abagenzi nk'abapartner bakorana nawe tugakomeza gukorana nawe ibintu bitandukanye rero ikigira kabiri novuga comme turabavukanye tukongera tukabana n'abapartenere hari amaprojet menshi tumaze gukorana abatari bakaba bashobora kuba bazi filime yitwa Divorce yake iramaze igihima iri ya 2 years ariko nyene yari filime nziza ya kameme yazanye revolution nko mwabibonye twayikoranye nawe turakorana iyo projet kandi igenda neza cyane kandi nibaza yuko bitarenga nko mu kwa gatanu hari izindi projet mugiye kubona tuzosohora hanze twakoranye nawe twisunze burya mumenyi mwaherewe hamwe twisunze burya mumenyi mwahanahanye tukadushirako n'ubumenyi dusadufise muri Fresh TV cyangwa muri Fresh Company tuca tubishira hamwe kugira ngo dukore ikintu kizogaragara hari ikintu yavuze kare yasanze kuri notere aricyo ngomba cyo mu gutera intege abantu bagomba kuronka abantu zenya ama certificate yavuze ngo akiza ngo yasanze ngo abantu bavuga ngo filme ngo nizo mu barabara ngo biki muri quartier hari n'ikindi kintu nanjye nasanze notere intege abantu bariko bariga hari ukuntu umenga bamaze kwishiramo surtout nk'abantu nk'igitsina gore babona yuko umuntu wese agiye mu bintu by'amafilme umenga arasaze agiye mu bintu agiye mu ngeso mbi numva no bahumuriza ndaza hari abantu benshi babibabwiye ariko no bahumuriza gukina filme nakazi nk'ibindi bintu byose n'ibindi bintu byose ico wowe buri cyose ukwemera kwawe waba mu mizirmane waba mu Kristo waba umukatolika bose turafise abantu bakomakomeye cyane gose baba Kristo bakiye amafilme Denzel Washington n'umupastor akomeye cyane gose kwamuzi abashaka kuba bararavye amafilme nka za Equalizer ya mbere ya kabiri ya gatatu shoka bararavye filme za kera ya 24 chrono rero numva no batera intege ku bantu bari kwaronka ama diplome n'umwuga nk'indi myuga yose kandi nta mwuga udakiza havuyemwo kuroga sivyo kumengo bari abantu basigaye baraga cyatera imbere rero numva no batera intege uwo mwuga mu ukore twe muri Fresh Company turafise civugo abama babona hari akajambo kaba kari kuri bio umuntu babasize kukavuga ngo we use what we have to get what we don't have novuga iki dukoresha icyo dufise kugira ngo turonke icyo tudafise novuga ngo iyo mpano ufise nizo tuma y'amafaranga ukeneye sivyo none murakeneye amafaranga mugufise impano koresha ariyo mpano kugira ngo uronke amafaranga rero numva no batera intege mubandanye mukoresha izo ngabire mufise abandi bazobakenera peut-être mu ntango usanga abo bose tubona bageze kuri Bollywood Nollywood muri Nigeria canke Hollywood bose ntibatanguye nko kubonye nigeze kuraba documentaire kuri Hollywood kuntu yatanguye kuntu bayi critica bakina agasene gasanzwe abantu bagwana mu nda bana yabari scandale mu kibano abantu bose bakabyandika mugabo mu bintu byagiye birahinduka biratera imbere ubu unya Hollywood abantu twese turayizi
ubu Bollywood twese turayizi. Rero ndumva no batera intege ibyo mwakoze, ntimugende kuvyicarika muhira, ibyo mwize ntimuze kuvyicarika muhira, tangura gukora ama project yagwanyu, tangura kuba kwifatanya n'abandi bantu, ntibitume uronse. Hari akantu kakunda gufata abantu siri tubize nko muri kaminuza y'u Burundi bambabarira, ugasanga nyine bahagaze kwizina ngo bapware guco gusa, mugiye kuraba ugasanga nta kintu kigaragara gihari, ugasanga umuntu ahagaze ku mashure gusa, mugabe ibyo byose yize ntacyo biriko biramufasha. Rero muri no monde tugeze muri mode usanga dufise aba entrepreneur, ugasanga umuntu akora ibi kandi yize biriya hanya, ugasanga akina filme kandi yize maybe, ugasanga yize communication, ugasanga yize ibintu bya computer science n'ibindi bitandukanye. Rero ibyo twize ntibitubere limite y'ivyo twifuza gushikako, kandi icyo wifuza gushikako ntuzobigire ubona nayo ko washitse. Hajye uzobugeze yari yakivuze, uzobumve yuko ukeneye kongera ko ikindi kintu, uzobumve yuko ukeneye kongera ko ikindi kintu, wumve ko buri mwanya ukeneye kwimprovinga kugira ngo ushike ku yindi level kanaka. Muri movie twimproving, ndibaza yuko nk'amafilme tugomba gukorana n'uyu ubunya ni filme tumaze imisi twitegurira, twaraje kubitunganya byose, materiel byose, ibintu bitandukanye twaraje kubitunganya. Nko muri fresh twebwe turi team fresh, ibintu byose biguma biri fresh. Dushaka ibintu biguma biri fresh. Mu bisanzwe dufise team nziza ya production, nk'abazokwifuza gukora filme barashaka kutwitura, nyimba ari cyo baduterereza canke nyimba ari cyo bavuga ati mudufashe guca na guca, kameme dufise team nziza vraiment. Ndazi kandi mukandike ego boss ukwema, ariko nibaza yuko nyimba muri ama TV online mukaraba na Fresh TV vraiment mwebwe nyine mwokibwira ikintu. Ego ama ivyuma tuba tubifise, ntidukotesha ama material yose abahari, kameme nk'abantu bariko bariga, nk'abantu kandi turiko turakorana, mushaka kugira project kanaka ugasanga muratwituye tukabashigikira, mushaka gukenera ibindi bintu kanaka bivanye bon turi mu madomene atandukanye muri Fresh Company. Rero murahawe ikaze, ntimuze mwitinye. Ushaka gukora film ugakenera promotion, ntuzo bitinye byo urashaka kutambona hafi, ugasanga ntidusubire no guhura, ariko dikaze wari hajya, aba press bari hajya, aba Frido bari hajya, dufise team nini ya cyane gose. Rero ntuze mwitinye kudushikira, mukeneye promotion cyangwa mukeneye ama emission atandukanye, kandi nibaza yuko turi mu mativa ari karagerageza kugira gusupportinga movie industry, kubera twasanze umengire hasi cyane gose, abantu bose barayibagiye, bagiye mu muziki gusa, ariko twarahasize ingufu cyane gose aho hantu. Kubw'ivyo rero muri uko kubatera intege, nimara twitura vraiment nibaza ko atakosa muzoba mukoze. Yego numva ari ivyo onya, sinobarambira n'amajambo. Congratulations kubaronka ama diplome, kandi na big courage kuri my brother Ibat, akomeze amantu zenya ntagarukirize hano, azozana yandi ma edition y'abandi bantu batandukanye. Nibaza ko ahubwo yarakwiye no kurondera n'ubundi bumenyi, ahubwo ntiyigishe n'abakinyi gusa, aduga zogera naho usanga ariko araforma abantu zenya aba director, asanga ariko araforma abantu zenya ba cameraman. Nibaza yuko pour mu izo etape mu murazishikako, ariko numva naho nyine atogarukira ngaho gusa, aforoma aba cameraman, aforoma abantu bakora ibintu bitandukanye. Turakeneye kubona ama effects special mu mafilime yo mu Burundi, ntabyo tumenyere. Umva movie industry yacu iracari byerekeye n'ibintu byinshi cyane gose byo gukora, kandi abantu bo kubikora ni twebwe nyene, sivyo none abantu bikora ni twebwe nyene, gushiramo ingufu zacu, gushiramo uburyo bwacu, gushiramo amafaranga yacu, kandi ntera n'intega abantu bari ngaha bafite amafaranga mu bisanzwe bayazanira mu cyakoresha. Yego abantu bari ngaha bafite amafaranga beinvestise muri movie. Nivyo murashaka kuvuga ati nta soko iraboneka, none iyo soko mbega niyaboneka bazogura ibidahari, cyangwa iyo soko niyaboneka bazogura ibintu bitameze neza. Twese ngaha turafungura, twamadufungura itomate, nta numwe yaje muzongura itomate rupondeka yarugura, arabagora itomate gwiza rumeze neza nyine akabarirwa gura. Nuvuga nico gituma natwe tukwiye gushira ingufu muri quality y'ibintu dukora, muri quality y'ibintu dukora, kubera ikibaje abantu bazoza kubigura bazora aba quality, barabe quality ya image, quality ya sound, quality y'ibintu byose ya production. Kubw'ivyo rero mu byo muzokora byose tuze twite ama quality kugira ngo ya masoko twifuza cyane turirira
bienti ivyo bibazo biri mu gukemuka mu biyago tubandanya tugiranira byose tubandanya tuvyiga bienti ivyo bibazo bizokemuka numva nogeza ngaho onya Imana bahezagire sinzi ko abantu muri yaje Telecom bari hano ariko ni bamwe mu bantu bajeye inkunga bino birori bamwe mu bantu kandi n'abanyene babandanya bashigikira nshimire cyane hanyuma nibaza yuko umwanya ugeze bavuga batuvuga ngo minga barafise ubwamuga twizere yuko muza kuronka mwese ubwo bamufise nibaza yuko baza kuronka bose coach araza kubitubwira nibaza yuko ni igikorwa nyezina kigiye kuba coach turamusaba niwagiye kuyobora bino birori coach agaguruke abidufashemo rero ni nawo umwanya rero kugira ngo dushobore kujoininga together kugira ngo dushobore gukora ikintu kigaragara kiboneka nico gituma rero nabasaba ko muze murashigikira ikintu cose nkuko kije ukanizana no mu kazu ka sugumwe zikagufasha ibintu byinshi nkuko mugabo uzohitamwe ico ushaka kuyikoresha twe nitukiguhaye muri ubwo buryo tuguhaye ikintu bisaba kubika kuko hari ikintu yavuze ngo mwige ibintu bijanye no kugira gestion des projets n'ibintu nk'ivyo rero mu bintu bijanye na dossier de financement cyangwa mu bintu by'amadossier bagusaba uko biri kose ntuzogenda uvuga ngo raba kuri YouTube na kinye nyinshi baranzi oya bazokubaza icemeza nikihe n'urupapuro uzosikanuka rungika kuri mail nico gituma rero uru rupapuro mu rubike neza nubwo nababwiye ko ruri fragile ariko ni ikintu gikomeye cyane ushobora kuzokenera mu gihe utazi uyu yavuze ngo je ngo ntaho nigiye ibi bintu je nize ubuganga honestly mwumve aho sinemiri naho ubuganga buri mwumve ko hari ahantu biza guhurira nta na hamwe ni gusobanura ngo ya diplome y'ubuganga ntaciri kirakora ibiriko biramfasha nibiye nama certificate yagiye aboneka hirya no hino nico gituma rero namwe ndabasaba yuko mwogira iyo conscience yo kumenya neza katari urupapuro ari ikintu kiri precieux hariyo nabama bazitanga hatu kazibatore bakazirangisha ico kintu nibaza ko no munsi kitaza kuba genda ukibike ahubwo bishobotse uhita uyiskana uyibike ahantu hadatakara kuri nuze kuri internet mu buryo bwose hari uburyo bwinshi kibe kira ahantu ku buryo wirinda amariske nuko rero twagira duce du procedure kuri uwo mugigwa kandi majambo aza kuhaba byinshi mwavyumvise mwumvise byinshi imbere harimo n'ibyo muzibagira ariko bavuga ngo ubumenyi ni igisigara mu gihe byose wabyibagiye mu gihe byose wabyibagiye igisigara nibwo bumenyi bufise nuko rero namwe ibyo bavuze musigaranemo ubumenyi ibisigaye mu vyibagire mu buryo tugira tubikoremwo jewe nta muntu nza gushikiriza bino bintu kuko joho muranzi mwarambonye twarabanye nagira nce switching ikibanza muri ubu no buryo kugira ngo nejo bundi aba babe abahamya yuko bari bahari kuko joho nta kundi hariko na signature yiwanje muraza guhamagara c'est pas par ordre y'amanota mwaronse ntibazaba bahamagaye wa mbere oya ni by random c'est au hasard baraza ko muzigabura umwe araza gusoma hanyuma uce hariya uramutse bari hariya amace bayiguhereza uce ufata ifoto tuze turagira permutation hatanguye uyu haza guca haza uyu hanyuma tube attentif kugira ngo ntihagire uwo bahamagara ngo ntiyiyumve amabandi nabo muze gufasha tubakuze ubwatsi uza kuba ronse urwo rupapuro tumukeze dukoresheje amashi murakoze twotangura banditse koti certificate. This is to certify that Raja Kwizina has completed successful the lessons of introduction of script writing, acting career, and film directing. Abadije birimo barabizi. Ikindi cyemeza yuko uno muntu yize inyigisho z'intangamarara kubijyanye no kwandika amareresi no kuyatunganya acting no kuyakina. Yes. Yeah. Mrs. Ella Limier Iterteka. Monsieur Gérard Nibaro. Tuje hajya ku ruhande gira abafotora.
Monsieur Egide Hawenimana. Nanje ndimo. Monsieur Axel Mukunde. Monsieur Clovis Shimirimana. Clovis. Congrats. Monsieur Are you Denis sure? Charité Irankeje. It's better here. Yeah, we have more. Okay. No. Okay. Mrs. Sandrine Kamhimbari. Kamhimbare. It's a mistake. Yeah, correct it. Yeah. Are you sure? No. Okay. Done? Monsieur Okay. Jean de Dieu Okamesabe. Monsieur Eric Mugisha. Ndabasabe mufatira amafoto ngaha, je turaza kuyafata en privé. Okay. Eric. Mrs. Francine Kwizera. Mrs. Santiana Kimana. Christine Nahimana. Jimmy Muneza. Epiphanie Akimana. Anatali Manirambona. Anatali Manirambona. Monsieur Lamek Tuyizere. Audrey Mujeneza.
nagira ndabapresente equipe tugiye kubashigikira ngira ngo bari deja candidat muri 4e promotion mushobore kubabona. Nagira nsabe l'équipe ize hano, equipe ya Burundi Film Academy ize ngaho imbere ndabapresente kugira ngo mubabone nabo. Nibaza ko bwo ari ubwa mbere nshoboye kumugirwa nk'uno munsi kugira go presenta mu buryo bugaragara equipe tugiye gukorana. Nuko buri gihe iyo project itangura ujya urabanza ukitonda, abazi entrepreneurship murabizi, urabanza ugasecuriza cyane, novuga ngo le staff ukabanza ugakoresha analyse nyinshi kugira ngo ushobore kugira staff mushobora gukorana bitewe nuko umaze igihe kinini nya uriko urayanaliza canke muriko murakorana kugira ngo ubibone. Kuri no nshuro rero uyu mubona yitwa Aime Nkurunziza, ni director of photography, niwe ajeje ibintu technique mu buryo bwa cadrage, ni umukadreur wacu kandi amaze gukora novuga ngo vyinshi muri abaravye Nsoro the Hero abariko barakurikirana ama projects tuko turakora. Umukadreur wacu mukuru n'uyu yitwa Aime. Hanyuma ukurikira ni niyo nkuru Chanceline, basanzwe bamuzi ni wo muri 3e promotion, ni assistant manager wa Burundi Film Academy pour la 4e promotion. Hanyuma uherukira hariya sinzi ko mumukunda canke mu mwanka sinzi ariko nibaza ko ni muri arts, ni muri carrière. Kuri no nshuro yitwa asamusanzwe muzi ni Jean Robert Estime, ubu ni assistant director muri Burundi Film Academy, ni kuvuga ngo ni umurealisateur hamwe na jewe hano as the head manager wa Burundi Film Academy. Nizera neza ko kwino nshuro ari equipe mubona y'abantu bakiri bato babishoboye, bagifise ingufu zo gukora, bafise nico bashaka cyane. Nibaza ko twese dufise ikintu twitwa ama appétit. Nizera neza yuko tuzofashanya kandi muze mu bagamburukire, muze mu baba hafi, ntibazikorana bonyene, tuzokorana as a teamwork, ariko dufise abantu bashobora kutiyobora muri iki canke kiri. Nuko rero murakoze, Imana ibahe umugisha. Ibirori bitera byegereza umusozo. This is Flash TV. We shine to progress.